Fide amakuru y'imisi rero ko wari wipoteje sana ntukiboneka sinzi akazi kawe ngira niko kagutwara we mugabo kandi nkaho uzanye ibyo mvuze byo batana kimwe wumvise no ko nigenje masira raye kwe ibiki bibaye fasha je karanyanyaye aho ati nama ndakubwira aho usanga wagiye ugurisha parasera y'abandi iri mu matati n'ibiki ngo biki n'ibiki none vy'iparasera none gashaye ikindi kintu wovuga cotuma ugumo uhezuka nkuko umenga ubwenge siho buri ico kindi kintu coba ari giki niko nzi umugabo agwa yitwa n'icakora dewe ngirira umuntu nkinira ko cyogeze sana kubwira je ndiko ndarondeko kurondegwa n'igisirikare tumaze imisi dushwana na ntuzenyana uyajewe nana twarashwanye kandi noneho nana kimutazi tumaze gushwana nivyo byo gushwana bihuriye hari imisi nyene namwikuyemo tutariko turavugana neza rero sinzi kubera nyene ryashapu nyene giwanje nandira kandi gakobwa kandi abakobwa ngo baravukana no gakobwa turaronderana turabagenzi ushika yaho nyene tugera ku rwego rwo kuryama banzo rindire kwanza baravukana baravukana na mukuru wiwe mukuru wa nana mukuru wa nana hariho mukuru wa nana we nuko ngira mutabazi hariho mukuru wa nana agakobwa kirabura kitwa ndagabasha kitwa Brillante no hari umuntu kitwa Brillante kuvuga ko kwari tumaze kuba abagenzi ndagasaba ko twosohokana tunapangana gahunda ya kuryamana bimaze kugenda uko tumudemo yuko afise inda wabo amwirukanye maze kumwirukana acarantera kuvuga hayi ibyo byabaye ku munsi wejo amaze kuntera muhira ibana rasara ngo je ngo simva ngaha ngo mira banyirukanye ngo urazi kare wabikoze ibintu byinshi higaye birabibi yasho arambere indiri bindwi biranka ko ndamwikura bica birangira tugiye kurara he mu hoteri ahantu niya hoteri nyene twabikoreramo rero burya sinzi ko none nyene ndamucitse ubu nawe sinzi byarimo nyene ahantu byarambura ubu rero namucitse kandi muhira sinde busubireyo arize kare uri umugenzi handi ahantu nohungira kandi urazi byanje nako wari ubizi nukuri fasha je bazofu mu mpani ndaro basi n'indwi imwe basiza bukoze ko umva byambaye ibibazo umva ubona jewe sinzi nivyo ndimo
Fide, wewe mwarashwanye na Nana, nyuma yo gushwana na Nana tireka mfate mukuru wa Nana. Mukuru wa Nana ngo umugemye inda ubu uri kurahunga. none ngirente none Sibyo? Mu majambo make niyo byashika ukatera inda Nana naho wari guhunga. Fide ndakubaza, wateye inda Brilliant mukuru wa Nana, urazi ico Brilliant ari kuri jewe? nshatse kuvuga iki hakiye? Nshatse kuvuga iki? Fide urambabaje cyane. Niwe mugenzi nari nize, niwe mugenzi nari mfise. Nuvuga ati Akimu nawe karakuncangana ntucufatanya n'ibibazo by'iwanje, sibyo? None nikwenije mugenzi wa office kandi nawe niwe mugenzi fise. None ikibazo none gihari nawe, none ikibazo gihari ni cyaha. Wonje ukubwira ikibazo cy'iwanje. Fideli. Ni wewe mugenzi nari mfise. Umpanura, duhanurana, tubwire na kila kintu cyacu cyo. Ndabizi nayo impamvu nje ngaha nabaze ko wowe iyi sano umwanya tuvugana ni wowe kumbwira ko watinda Brilliant. None Hakimu, none ko nakubwiye buri kintu cyose twanashwanye, wowe nyine urambwiye ati ugomenye ukuntu bizogenda, sibyo? Nana nagerageje uburyo bwose ndamubwira yuko none kubera ko utarindiriye ngo ndakwereka ingene bizogenda, kubera iki utaje kumbaza ati none vyogenda gute? Mu mpano yaje nayo naguhaye nayo nakubwiye impano yo kuja kuryamana na mukuru wa Nana. Sinakubwiye ati basi nimba byarakonaniye reka je ndabigufashemwo uraba ingene wotera indana. None wowe wakoze iki? Wowe ubone ibintu bimeze nk'uko ko twashwana, ucuzana ibintu byo muri kazoza biza kumara amezi n'amezi. Niwe ko nawe utaciuza kugira. Fide. Okay, none base ko nanacishije aho iwanje none ikibazo kirehe? Watishije aho wawe mugani wari kuja kuryamana na mukuru wa Nana. Sawa. Hama, jewe nitwa Brilliant. Nawe nitwa gute? Je nitwa Tatiana. None wamutuye mwaka gace nyine? Je ngaho hepfo. Aho hepfo. Hama, jewe mbona ngaho. Isi ibibazo kandi ibibazo binaneye. Ibibazo n'abandi. Narakoze nyine byashitse ndagwa mu makosa. None muhira baranyirukana. Aha kanya n'ahantu hisoko. Umanzire kunyame. Rero ndakwinginze. Mba ufise ahantu ndaza n'imisibiri. Kuko aha kanya mbona ntabwo ndanaronka n'icyo fungura. Mba uhafise wamfasha imisibiri gusa. Nabikoze. Kandi ndabona ari umukobwa ukiri muto. Umukobwa wicari muto wamfasha kuko ejo nawe ukibifasha mu gihe utazi. Kandi nanje byanguriye. Ndakwinginze ufashe. Nimba wondetse ngo ukasha ukwezi. Ciao. Tunavuze neza. Gusa nanje singogite. Je mbana na mabukwe mu gashambrete dufise abana benshi kandi no gufashije gusa. Nta buryo mfise nanje. Nikunda kwinginze fashe. Nikuri nana kimwe. Tuma basi ndahaba nk'umukozi nabakoreye ariko tuba mu shambete turi abantu bashika ku 8. Ibyo kunda. Hariyo abandi bameze neza bifite umutima mwiza, hari igihe ubasaba bakakwemerera bafite n'ubwo bushobozi. Twebwe no kujya n'ingora. Sibyo? Nta kibazo gusanga n'ahandi n'imisi ibiri. Nikuri rero
shaura nyihanganye kweli ntaho mfise pe ne basi n'ababana nta n'umwe babanye bafasha ariko ntabwo ushobora kugenda ugahiga kunyana nk'uko twahura sana akunda ego ntwari kuja kuryamana na mukuru wa Nana cyangwa bazura umugenzi wanje uri umusheri wa Nana uciuza kuryamana na mukuru wa Nana wico kintu yaciyumvira neza wakuwumva akoresheje ubwenge basi yewe nabikoze bwana mubabazi sivyo umubabazi yuko urabizi yuko nanje yambabaje kandi namba wafashe solution watoye yo kumubabaza niyo kuryamana na mukuru wiwe basi nari kumubabaza mujyo nyabazi fida abagabo canke abagenzi bashwana bafiki abantu b'abagabo b'abagenzi canke abahungu ikintu kibashwanisha mu buzima ni giki nta kindi ni umugore n'amahera sivyo yaba waruzi yuko uwo wateye inda yari umusheri wanje ngwiki uri kuritangaza mugabo ukiri kurabikora ni witangaza amplis ubure uraje urazungagije ubwo buguru uraje ngo ngengo gusaba ubufasha ngo kwa Kimu wewe uri kuriyumvira yuko ngaho ufise umutima n'ubwenge uri kurumvira ko no wapenda gufasha Akimu reka kunshira gahinda mu kandi none wowe nuzamukorana nawe yabumugesheri wawe gute umusheri wawe kuva ryari wowe arigeze mbwira umusheri wawe fide umva byari ngombwa Akimu nyimba basi nyimba ubona katandara woma reka nawe guco uzana izindi mpamvu ziwawe zirashoboka wowe muri yante je yambwiye ko atamushira afise sivyo numva tuba bagenzi kubera ko mutwe yiwe dukundana kurinda nyeme yaba abufise umusheri ko nyeme yaje ko turyamana none wowe ko muri abasheri wowe imyaka yose abagenzi tuzinanye ko twanakuranye kutigeze unyereka sheri wawe agiye kumenyekana nuko ikibazo kibaye urumva kutamukwereka nigo gwitwaza ugize urumva byari ngombwa ngo ndakwereke ngo je ngo sheri wanje n'uyu ngo nawe ngo si sheri wanje nimba ntari bwamukwereke n'igihe kitari bwagire cyo kumukwereka fide jewe ntakubeshe kandi ntakubeshe ntiwari umugenzi wanje iyi saha n'umwanya tuvugana fide nta kintu na kimwe no gufasha na kimwe gishoboka kandi bitewe n'umubabaro nteye n'agahinda n'akabonge n'intuntu mani ikintu ntabwo wobinkora fide mviraho mani na mviraho ndagusubirire nigabanyisha vu mani basireke ku fide nakubwiye ati nterera ne mani ngire bitewe n'ishavu unteye umubabaro n'agahinda n'intuntu n'akabonge fide ushaka nkora iki kugire wumvire Akimu nawe kweli none basi ugeze shavu yuko nje kuzana umupanga nivune natewe nkora iki mvira ngabijemo amani ndake Akimu kwawe nibiseriye kweli mana ndi nuko mbuze n'ahantu notora ibuye nga fide wumviraho fide bishatani bitaraduga ububaye
ubuzima bw'urukundo, ubuzima bw'urukundo, ubuzima bw'urukundo ni inkuru yandikwa n'imitima ibiri, mu biza no mu bibi. Baragerageza kugumana, iyo ruryoshe bararusabura, hakamura bagubaka mukuri, ubuzima bw'urukundo. Kurinda Brilliant nziwe uri mu ishyamba, uraryamye uratekanye, naho wogira nta n'ingorane n'imwe mfite. Twayisanze ariko abakobwa mengo muremwe mw'iforomo imwe, imitima umengana imwe, yani hariho ibintu abakobwa mwese muhuriyeko. Uragira ndakubwire sha ko iby'iwawe byose ndabizi, ngabura gutikangukisha. None Gabriel ntukuncitinga vrema ampisi ku mugenzi wanje aho utagiriye n'ubwenge n'umutima ku musheri wa mutoyi wawe vrema. Reka wumva uri muzima, ufise umutima w'akazombi, ufise umutima wa shetani, ufise uwuhe mutima? Kugira ngo wari ufise umutima w'umuntu wiyumvira nk'abantu. Sheri wa mutoyi wawe akagutera inda, ufise ubwenge bukora neza, umugenzi wa sheri wawe mukaryamana, ugasha usigurira ngo nari nduhutse ngo sheri gananje byambaye ko ngutamye. Nta bwenge wari ufise, wari wabubize. Kandi je nanje ukwinezeza bisanzwe sanze ko ngenza n'ingana. Kubona wabyumvise niko biri. Kunyene wabyumvise niko biri, kandi uravyiba ukanyene ugasubiramo. Ariko nshaka ufashe ko nahamwe ufise wo kuba muhira baranyirukanye. Nyine ndamubona yarancitse ntabwo nzi wayo. Ariko Gabriel kuri kumbwira ngo kwari kwiryohera, ngo kwari kwinezereza, ni igiki wari wamburanye? Ni igiki wasabye ngo kibure? Ni igiki ntaguhaye? Ni iki ntagukoreye?
mukoje uja kunsigurira ngo nanje ngo kwari kutamenya ngo hari ngo nko kwiryohera iyo ari insiguro wompa isiguritse yeshe si mu bishika ganje je bimwe bibaye shara ugufasha no kunahana ufise uko nta kintu na kimwe no gufasha nta kintu na kimwe wona nta kugera isaha n'uyu mwanya ibyo nafashije birahagije nukuri chako urambabaje kandi cyane shenda kundi gufasha iyo bipfuma biba no kundi muntu shiri wa mutuyi wawe ubwo wensanze utari n'umuntu ahubwo ni je byo nabyo byo kugufasha Mabarira mana ndakwinginze uyu munsi narakosheje cyane umutima uraremerewe narenze ku nzira yawe nigakure Nitwenge ubwo we iyo solution urinzi nakuvimasa nakugiwa ntinyereye ko nige kumwiko uwe makuru yawe neza ndabona bisanga ashaka nata yatwase vuyehe ugiyehe mvuyo handikega ndiga kwita muzenya umva muri mission defile nega shabwiye gute kandi nigisondera takazi kisa ega ntumbona ko ndigisomera bugashaka none igisomera sigura ko goma mbaye nyine ngire gute yaho ndigisomera mugenda ashaka namuhira uri muhira yamvuye mu yamani no harukuruku isa kahi gatubwa anya uri n'amakuru y'ufise nta n'amatangazo nagiteye baye banyana cyane bavuga urukundo rwa cyane Kika karagaharo nta rukundo yarafite ubundi igarahara n'abatunga ko yabakwiye nibaza ko urukundo rwacu rwari rwinshi simba ko ndabyemera kimwe kandi ndabyumva umenga ni ibidukikije nyine rego uko nyine ndakubwira aho ukunda amajambo nzawe niba umugenzi ntibyaye ibindi bintu kubera iki arajya abagenzi utinya kumbarira ko mukundanye waza ngo no mutwara nawe ntatwara ndi mu bundi buzima ntabwo ndi mu buzima bw'abantu kuri simu oya ni mu bundi buzima bwawe ubwo narimo n'agakenzi nabyo ntaho shimwe ntiwumva kumba kabigira kabije kati imboga kaje gasha umugiye yagize mukorosi naguma ndamukorosi hehe naguma ndamurindira ugati amavyo kwera nari fatanye n'uwo yacu akina ramukunda gatwe naramukunda kuhambwe yaho mba n'umusosi y'utari kure niko rero umuntu yaguvuze ugakuba ushaka kuba ngubera gatiyana yari nasaze tarukundo yarafise karagara yaramukunda
hari imitahe yaranzanye ko yari tumaze nk'umwanda mwinshi rero nzora ndakurangiriza amakuru reka ngende wowe tuzovugana ariko mbese aho tuje mbere